Muri mwakeye karibu kuri Ukuri Kwanone Podcast EP9 akazina banyitwa Ntiwibagire Diodone kimba rwa mbere ubonye iyi episode wabonye iyi podcast ntibagira kugira subscribe au like this video sharing ku mugenzi wawe kubera nawe nyene umva kwiriye kumenya ukuri aho ukuri ubu ndiko ndakoresha isimu ni episode gusa ngiye gukoresha isimu ahandi ho simuze gukoresha isimu kubera quality ndibaza imeze neza itameze neza murantunga. Rero no munsi ngiye kuvuga ko ku bintu bijanye n'isi turiko maze n'ingorane usanga twebwe abantu nyene twarizanye ko kubera iyi si nta muntu atabizi n'isi twahawe ku buntu twayisanzeko mugani twebwe nyene nitwe twizaniye izo ngorane inyishu zo kuzikemura izo ngorane sinzi ko ziriho mugani umuntu ashobora kuvuga amajambo yo kuvuga ngo ateguye n'inyishu mugani ugasanga n'inyishu abantu badashoboye kwakira. Rero no munsi nivyo tugomba tuyageko ntatinze aho ntatevye hinge tutangure kino kiganiro mugani hariho video ndakoze ijanye n'ibi nyene ngiye kuvuga. Rero niyo video ndaza kuyikina niyo ndamara intuze topic aho iyi statement ngiye kuvuga mu aka kanya ibintu ngiye kuvuga mu aka kanya. Rero uza kuwatchinga iyi video yose iyi episode yose kugira uza kubona niyo video ndigeze gupostinga ca ndayikuraho abantu bayibonye ngira barayibonye warayibonye zo commentinga ko wayibonye utayibonye naho nurabe intuze yose hanyuma niyo twagera ku iyo video urumva nawe nyene uze kubiraba kubera vyari ibintu vyiza kandi woshobora gukuramo ikintu. Rero ntatinze ngiye tutangure kino kiganiro. Okay, rero jewe n'abantu twese kw'iyisi tubayeho ku buntu mugani tubayeho ku buntu kubera ibintu bidutunze cane cane ibintu usanga turiko turarihira yaba ahantu uba ibintu urya ingendo ugenda ahantu ushikira urumva ibintu vyose ibintu uronka ibintu ugomba urumva ibintu vyose kw'ino si turiko ni ibintu bikenewe ko uba ufise ikintu cane cane amahera kubera kera batanga nk'ikintu ufise hanyuma uwundi muntu akakiguha nawe ukamuha ico ufise kubera ntabagifise akaba ari kone muhana ibintu mugani ubu bafise amafaranga ikintu bitwa amahera urumva ubwo buryo ntabwo uronka. Rero ikintu jewe ndiko ndavuga ni kubera isi twayihawe ku buntu kandi twayihawe ku buntu twayisanzeho ku buntu. Rero ni kubera iki twebwe abantu twizaniye izo ngorane zo gutanga ibintu zo gukora ingene turiko turakora muri bihe kubera hariho abantu benshi badashoboye ubwo buryo n'abandi babushoboye naho bogomba gufasha abandi bantu batabushoboye bobishobora mugani ugasanga ntavyo bakora. Rero usanga ari ibintu usanga bibura itekerezo aho bibura inyishu mugani ugasanga inyishu iriho. Umuntu avuze ngo ati dukoreshe urukundo nk'abantu kubera abantu n'abantu bamwe naho uba wirabura ufise inzobe imeze gute uri umuzungu uri umushinwa uri umuki twese turi abantu ndibaza nta kintu gitutandukanye kubera atari ayo marangi nyene nta kindi kintu gitutandukanye kubera twese tuva amaraso amwe. Rero dukoresheje nyarukundo kumvikana kumenyana kugirana nk'abantu tukagira ubwo rukundo nyene rw'umugwi nyene rw'isi yose bobaho kandi vyokunda abantu bakabaho ku buntu nk'uko Imana yabisizeho abantu bobaho ku buntu mugani twese tumenye ko ivyo bintu bidakunda twese turamenya yuko ivyo bintu bidashoboka kubera iki ubu buzima buraturengeye kubera ni ubuzima twahawe urumva hari ibindi bintu biturengeye biri hejuru y'ubu buzima dufise. Rero ivyo bintu navyo nyene usanga benshi bovuga ngo ati ni ibintu vy'amashitani ibintu vyama energy ama frequency ibintu nyene twebwe tudashobora kubona mugani ivyo bintu rero biri hejuru yacu nivyo bituma nyene tubayeho aho inzira turiko turajamwo zigenda uko ziko zagenda urumva ni yinke iciza n'ikibi ibintu nyene vyama vyagwanye kira minsi ugasanga ibintu bigenze uko bigenda urumva nta muntu yokoresha ngo urukundo ngo hanyuma tubeho ku buntu hacaza ikindi kintu kigwanya ubwo rukundo nago nta rundi ni rwanko nyene usanga ruri mu bantu ubwo n'uru nyene usanga rwagiye mu bantu bakoresheje nabo
n'ivyo bintu biri hejuru y'ivyo bintu tuba tudashobora kubona, nijamwo ugasanga ni vya bindi vyo gupambana. Rero ingorane ivyo urumva ingorane niyo n'inyishu iriho, muga iyo nyishu ntishoboka gukorwa, aho ntishobora kugenda mu ngingo kubera n'ibintu bigoye gutahura kandi n'ibintu bigoye ko twebwe abantu toshobora kubikorerako, kubera umuntu wese yirukira mu vyiwe akagomba kugera mu vyiwe, umuntu apambana n'ivyiwe akagomba kugera mu vyiwe, urumva kuraba ngo ati mu rukundo ingene aho kuraba muri rusange ingene twese twobayeho, usanga ari ibintu tudishiramwo cane, naho hoba ibihugu, abantu, ibikundi, urumva ni ibintu twe tudashobora kwishiramwo, naho twovyishiramwo bigoye ko tubishira mu ngingo. Rero kuba kw'isi turiha ni ibintu bitari bikwiye ko tubibamwo, kubera akarorero ka mbere na mbere ni kuraba nk'ibikoko basi biri kw'isi, navyo nyene ndibaza n'ibintu bifise ubuzima, ubuzima bwavyo ni ubuzima dushobora kubona, ubuzima birarondera indya, hariho ibiribwa n'ibitaribwa, urumva apana ku bantu muga ni muri vyone birarondera indya, biraryama, sikuvuga ngo kunguka ahubwo biragwira apana ngo birunguka, biragwira ka vyinshi, urumva rero n'abantu je ndibaza aho twese twoshobora kuvuga ngo ati n'abantu nuko bari bakwiye kubaho nyene bisanzwe, apana kubaho turiko turiruka mu bintu vyinshi, ugasanga turibagiye n'abo turibagiye n'ikintu twebwe twese tuba twarashizwe kw'iyi si. Rero kuba kw'isi turiha, ego hariho ingorane, hariho ababitungiramwo n'abatabitungira, hariho ababiberamwo mu bwiza n'abatabiberamwo mu bwiza, urumva n'ibintu twese twasanzeho, wovuga ngo ati n'ingorane twese twasanzeho, kubera mu buzima nyene twese twaje nyene tusanga bwaratanguye, n'uwabutanguye nawe nyene yasanze bwaratanguye, urumva n'ibintu birebire, mugani n'aka kajambo gusa nyene kuvuga ngo ati kubaho kw'isi turiha. Nawe urashobora kuba ufise comment ngaho, urashobora kwandika ngaho hasi ukavuga okay, ni kubera iki tubaho ngaha kw'isi turiha, kandi isi twayihawe kubaho ku buntu, ni kubera iki abantu batoja hamwe, aho batokwigira ivyo vyitegerezo vyo kuvuga ngo ati tuje hamwe twese tubeho ku buntu, kandi turashobora kubaho ku buntu, kubera inyungu y'ibi bintu vyose nta nyungu iriho. Ego mwako kanya urashobora kuronka iyo nyungu, igihugu kirashobora kuronka iyo nyungu, umuntu arashobora kuronka iyo nyungu, iyo kundi arashobora kuronka iyo nyungu, mugani vyose ni vya bintu bivuga ngo ati tuzosiga, tuzobishira ngaha, mugani mwako kanya yego uranezerwa uragirane, mugani uriko uraraba ubuzima bwawe aho hisi iriko iragenda, urumva nta kintu ngaha kw'isi kitafise iherezo, n'iyi si nyene turiko izozunguruka nayo nyene igire aho ishika, urumva n'ibintu umuntu ashobora kwiyumvira nk'uko nanje ndiko ndavyiyumvira. Aka video naka mugani nawe ufise akabazo, ikintu ugomba ko twoyagako, shira ngaho hasi, hanyuma nyabo washize ku mwanya kw'isegonda ngomba nkine ya video, iyo video nayo nyene ivuga ko nyene ibintu bijanye n'ibinye ndavuze, mugani ndaribagiye ivyo ndavuze ko, mugani ibintu navyo nyene bishobora gufasha umuntu kuvyitekerezo vyiwe, nuko nyene biri nkuko twamye tubisanga biri. Rero ntatinze hinge dukina ako ka video, ntibagire kugira subscribe. Mwiriwe mwake, kazina banyitwa Nijimbere Diodone. Yo harakabeho umenga ni mwijoro, ngani haracari hakiri kare. No munsi hari ikintu ngomba ko twoyagako,
muze kuntunga ku majwi kubera ni impande y'ibarabara n'uruzi n'ibikoko. Ibyo bikoko biba binyataka ndiko ndasamara, mugani jewe sintinya, ntivyone bitinya. Ko bimeze cari ikintu ariko ndiyumvira, burya kw'isi, iyi si nyene turimwo, hariho ibintu abantu bashizeho, sinzi uwabisizeho, usanga ari ibintu nyene twisizeho twese, twisanzemwo. Ivyo bintu twaravyisanzemwo, turabikurikirana kugeza ubu. Ivyo bintu nta bindi, ikibazo aho topic ngomba kuvugako kw'ino musi, ni icahe gituma, aho ni kubera iki iyi si turiyiko ku buntu. Urumva twashije ngaha nyene, Imana yadusize ngaha nyene kugira tubeho ku buntu. Mugani ni kubera iki turiho amaheranara? Ni kubera iki iyi si turimwo ikintu cose mpaka ukirihe, kandi iyi si yagenerewe ko abantu kubako kuri bure. Ego turashobora kuraba ngo ati kera kugira abantu babeho, urumva kwari gusabikanya ibintu, jewe mfise ikintu nawe ukaba utakifise, ndashobora kuguha ico mfise hanyuma nawe ukampa ico nashoboye kuba mfise. Ego birahinduka bija ku mahera. Mugani ndibaza ubu twarageze mu bihe dutora ubwenge yo kuvuga ngo ati ibintu si bose babishoboye. Hariho abadafise amahera, hariho n'abafise menshi, hariho ba Bill Gates, Mark Zuckerberg, Elon Musk, batunze bitinyice. Mugani ugasanga nta nuko bariko barafasha abandi bantu, kandi bashoboye gufasha abantu benshi. Ego Bill Gates hari ibintu akora, akafasha ibihugu vyo hanze bitishoboye, n'ibindi bihugu bigafasha ibihugu vyo hanze bitishoboye. Mugani ntivyari bikwiye kuba bimeze uko. Gusa n'ikibazo gikomeye, mugani nta nyishu umuntu yokironkera kubera twese twariyakiriye mw'ubu buzima. Mugani vyone ngoma jewe tuyageko, aho turiko turayagako, kubera ngene ndabibona twese twobayeho mu mahoro, tutariko turirukangira ibintu vy'iyisi, tugakurikira ivyo twagenerewe gukurikira mw'iyi si. Nta bindi ni gukurikira uwadusize ngaha, icadusize ngaha, tutahure gituma turi ngaha. Ego barashobora kuba bariko barabitahura ivyo bintu, mugani kubikurikiza ugasanga ni ibintu bigoye, kubera ibi bihe turimwo ni ibihe bigoye. Ubwigenge butandukanye buri mu bantu benshi, ukumvikana n'ukwankana mu bantu nivyone biharawe. Urumva turafise impano yo kuvuga ngo ati turi mu bihe vya kijambere, kuvuga ngo ati ubu nta muntu ashobora kuvuga ngo ati ntatahura uwundi. Nawe bavuga ikirimi kimeze gute, ndashobora kugutahura. Mugari ugasanga sikone biri, ugasanga urwankano rwamye mu bantu, gukundana naho menga ni ibintu nyene bitavugwa. Ego urukundo ruriho, hari abantu bavuga bati urukundo ntiruriho, ari urukundo ruracariho mu bantu nyene bakirufise, kubera burya anitoraniro ry'umuntu avuga ati jewe ndakunze ubundi, aho ndakunze ikindi gihugu, aho ngomba gufasha umuntu, aho ngomba gufasha igihugu. Ni itoraniro ry'umuntu, kubera itoraniro ryaramuvuye, urumva ari ibintu bica bigora gukora. Bigora gukora, urumva ni hamwe uca usanga iyo virus aho ako kandukiro kagiye ku wundi muntu. Reka amaze kugenda ku wundi muntu, uzasanga kagwiriye bikagorana ko gahinduka. Rero ca tugaruka kuri ca kibazo, ni kubera iki tuba kw'iyi si turiha amahera, dukoresha amahera. Vya bindi nyene vyatanguye bukebuke, tangura bukebuke, ubu nivyone biriho, nivyone dukoresha. Nta gihugu kiriho aho nta muntu ariho adakoresha ubwo buryo.
n'uwovuga ntabikoresha n'urya muntu yibera ahantu nyene ha wenyene wenyene ahantu kure atariha umuriro, atariha amabiri y'inzu, atariha ibintu nyene twebwe abantu nyene babaye mu gisagara, abantu babaye mu bihe vya none udashobora kugira kwinyegeza ko n'umuntu yobivuga. Nk'ubihugu bimwe bimwe nyene urasanga umuntu yibereyeho atangorane kubera ivyo bintu ntibikenewe, kandi hazogera igihe bikenerwa. Rero akabazo karako, wewe nawe ufise icitekerezo aho ufise ico wokunganira niwandike ngaho muri comment nawe umbwire twumve ko twahujije, hari usanga tutahujije kubera burya ivyiyumviro bitandukanye ku muntu. Rero nico gituma ukwiriye kuzoza urumviriza ico uwundi muntu akwiye kuvuga, naho uwo muntu ameze gute, agayitse, yagize, kumwumviriza. Kandi nikubaza ikibazo nuko nyene, ntuzovuga ngo ikibazo cawe kimeze ukunuku, oya nuko kibaza gituma tubaye kw'isi tuyirihira, kandi twashobora kuyaga tukavyumvikana nk'abantu, tukaba kw'isi abantu nyene bumvikana kugira abantu babeho bose mu bugwaneza, mu buryo bwiza, atawuruta uwundi. Nivyo n'abantu benshi bakunda kugwanira nko muri politike bavyitwa socialism. Socialism ni hamwe abantu ngo bose bangana, ntawe uri hejuru ntawe uri munsi, kuko naho nyene usanga hari ingorane. Capitalism naho ni kuvuga ngo ati urironderera ukimenya ugatunga ukagira mugano usanga udafise bwa buryo bwo kurondera usigaye hasi, naho uronka urumva n'ingwano kugira ugereye ugomba kugera. Ni ibintu bigoye, mugane byose birashoboka nkuko tukiriho mw'ibi birashoboka. Gusa ni hamwe nyene umuntu usanga yimenya, na cane iyi si ngene imeze, hariho abantu umenga bagenerewe gutwara igisi. Abo bantu naho tutababona mugani bariho, abantu bakomakomeye bavuze bigenda, base bihebwa. Urumva n'abantu nyene bakomakomeye bafise inoti, bafise ijambo. Jewe nico gituma ibintu vyo kw'isi ndabifatanya n'ivya spirit n'ivya mpwemu. Nkuko bavuga ati abamarayika bariho, nkuko bavuga ngo ati Imana iriho, Satani ariho. Ivyo vyose urakwiye kubifatanya ukamenya iy'isi iriko iragenda, kandi ukamenya n'ingene iy'isi iriko iratwarwa. Kubera ama technology tubona ubu turayabona, mugani ntitumenye ngene vyaje, twe tubyisangamo turiko turabikoresha nk'uko, mugani tumenye iyo vyaje biva. Ukamuhamagara ariko ukamwumva ijwi, ni nka spirit. Ivyo ni nka spirit, n'ibintu vya mpwemu, kubera mpwemu ni ikintu utabona mugani kiriho. Kuvugira kw'isimu bakoresha amasignal utabona kugira rungikwe hejuru agenda hariya, n'ibintu tutabona. Urumva n'ama energy mugane singende kure ngo bavuge ko ako kajambo gusa kajanye nuko umuntu yobaho utarinze gutanga amahera, kubera hariho ababayeho batatanze amahera, cane nko mu bihugu nyene vyo hanze. Kandi ibintu vyiza cane, akajambo karako, akavideo karako ntibibagire kukarungikira mugenzi wawe. Bishasha kira kwa gatanu kuri Kwanone, maze n'ibindi kira kwa gatatu bikunze. Ego tuzosubira kubonana niyo twabonana. Peace.